Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro c'amagara y'abantu aho tubayagira ibijanye no gucandaga. Uno munsi tuza kuraba igikorwa kijanye no gucandaga ingene kigenda kw'ivuriro ritoya bita CDS Nyakira, ni ivuriro riri muri zone ya Kanyosha. Baryita site avance kuko iryo vuriro risanzwe rikorana n'ivuriro ritoya CDC Kanyosha. Kuri iryo vuriro rero igikorwa co gucandaga kigenda neza nk'uko bishikirizwa n'abasanzwe barirongoye. Nzoyihera Audrey ni umwe mu bavyeyi twasanze baje gucandagisha ibibondo vyabo, aratubwira igituma yaje gucandagisha umwana wiwe. Twaje hano gucandagisha abana. Kuza gucandagisha umwana ni vyiza cane. Turibaza ko gucandagisha umwana hariho ingwara zimwe zimwe bikingira umwana. Cane muhanura gucandagisha umwana kuko birafise akamaro kanini. Ego cane. Wibaza ko umwana adacandazwe agira ingorane zihe? Je ndibaza umwana adacandazwa atabose incanco ko ahura n'ibibazo bimwe bimwe vy'ingwara zitandukanye. Umuforoma Vyimana Isaac arongoye iryo vuriro CDC Nyakira ryo mu Kanyosha amenyesha yuko igikorwa co gucandaga abana kigenda neza kuri iryo vuriro arongoye, kiretse utugorane tumwe duto duto dushika kubera basanzwe bakorana n'ivuriro CDC Kanyosha. Birashika rero rimwe rimwe ugasanga kumbure nk'imiti bagiye kurondera ntibayironse kuko basanze kuri CDC Kanyosha itaraboneka. Muri rusange igikorwa co gucandaga hano muri CDS Nyakira kigenda neza muri rusange. Abavyeyi baraza bazanye abana babo kubacandagisha guhera bakivuka gushika ku mwaka n'inusu. Hano muri CDS Nyakira abavyeyi bibungenze urwo ruhusha ntituraronka rwo kubakira, turacafise uruhusha rwo kwakira abana bavutse tubaha incanco. Igikorwa co gucandaga abana tugikora ku munsi wa mbere n'umunsi wa gatatu ku bana bose guhera ku mwaka bakivuka gushika ku mezi 18 aribo b'umwaka n'inusu. Kubera ko iri vuriro ducandaga abana dufatanije n'ivuriro rya Kanyosha, turakira abana batari ku rugero rurerure kuko benshi baba bagiye kw'ivuriro rya Kanyosha ariyo CDS Kanyosha, twebwe tukaca twakira dusa n'ababa bariko barafasha CDS Kanyosha imbere yuko turonka uburenganzira bwo kwigenga. Ingorane ntizobura kuko cane cane kuri iki twari tuvuze c'imiti yo gucandagisha canke serenge, hari igihe kubera ko turi site no kwita avance dukorera ku site yindi ya Kanyosha, hari igihe imiti tuyironka dutevye mu mwanya twatevye tukawuronka mu gihe umwanya wamaze kuturengana canke abavyeyi bamaze gushika hano. Ico rero kitubera intambamyi kuko nk'ubu dushobora gusaba umuti tugasanga nabo nyene bafise muke. N'ico gihe usanga abavyeyi baciye bidoga ko twabatebeje canke bagasubira n'inyuma. Ndayihimbare Robert ni umuforoma akora kuri iryo vuriro twasanze ariko aracandaga ibibondo, nawe nyene yavuga yuko atangorane bagira mu bijanye n'ico gikorwa co gucandaga, kiretse gusa rimwe rimwe aho usanga hariho abavyeyi bamwe bamwe bataba bacibuka amasango bozirako kuza gucandagisha ibibondo vyabo, nayo ahandi igikorwa co gucandaga kuri iryo vuriro ngo kigenda neza ukuri kwamye. Igikorwa co gucandaga abana kweri ngaha ikintu gikorwa turabikora kandi tubifitiye abaganga babimenyere barabikora. Turacandaga abana guhera ku kwezi n'inusu, 2 n'inusu, amezi 3 n'inusu, amezi 9. Turaronka abavyeyi bavuye n'ahandi mu yindi mpingo nko mu za Ruziba bakarengana bakaza ngaha kubera ngira niko haba hegereye ibarabara. Benshi baraza bavuye mu Kanyosha, hariho n'abaza bavuye iyo hakurya nko mu za Musaga bakaza kwitura ngaha. Keshi iyo baba bagiye hariho benshi usanga bagiye gucandagisha nk'ahandi nk'ukwezi n'inusu bakaca baza ngo tubacandagira uko amezi 2 n'inusu, aho baca usanga babahaye nka rendez-vous itariyo, ugasanga rendez-vous yaramaze kurenga canke ntirashika. Keshi tubabwira umunsi bashobora kuca bazira vyegeranye n'iyi minsi n'iyi
karendiriye yacu. Kenshi barakunda kuza kutubaza ati mbe ngaha muracandaga abana b'amezi aya, kenshi baca tubaha umuco ukuntu bigenda. Kugira ngo igikorwa cyo gucandaga kigende neza, abakozi b'Imana bategerezwa kubigiramwo uruhara rukomeye, kuko ngo baja gusenga haba mu misigiti canke mu masengero atandukanye, ngo ntivyokunda mu gihe amagara yabo atoba ameze neza. Bivugwa na Ustaze Vyankandondera Juma Bobo arongoye imisigiti yose yo mu ntara ya Bujumbura yagutse, akahimiriza abayisilamu yuko bocandagisha abana. Ababahenda ngo ntivyemewe mw'idini arabihakana Ustaze Vyankandondera Juma Bobo. Abantu bategerezwa gutahura yuko ata magara meza nta terambere. N'intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yakunda gusaba mumwe mu masabisho ya Rasulullah. Intumwa yacu Muhammad yakunda gusaba Imana imuhe amagara meza. Bisobanura yuko ata amagara meza nuko gusenga ntako wokora. Nico gituma mu idini ry'Ubwislam nta n'ikintu na kimwe cyasize inyuma. Twama duhimiriza abantu kwiyubara kugira amagara meza, kandi ayo magara meza atangura kuba mama bibungenze. Aho niyo abayisilamu dutegerezwa kuraba. Turigisha neza, hari ibisata byinshi, hariyo amashirahamwe menshi ya Afya Kwanza. Afya Kwanza ni imwe mu mashirahamwe ajejwe kuraba amagara, kube Afya Kwanza, amagara imbere. Urumva rero n'abayisilamu, Afya Kwanza ni ishirahamwe rya Kiislamu irongorwa n'abayisilamu, rihimiriza abantu kugira amagara kwanza, amagara meza imbere, kuko ata amagara meza nico gihugu naco wokorera, ugikorera kubera ufise amagara meza. Rero abayisilamu uburongozi bwama buhimiriza kuva ku bakenyezi, abana, abagabo n'abatama kugira bagire amagara meza. Twebwe abamenyi batubwira yuko muri ibi bihe turimwo ingwara zizoba nyinshi. Iki ni kiza, ibiza bizoba byinshi. No mu nyigisho z'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravyigishije yuko hazoza ibiza. Rero mu Gifaransa hariyo adage y'Igifaransa ivuga ati vaut mieux prévenir que guérir. Urumva rero kwiyubara ni vyiza gusumba kuja kwivuza. Urumva rero twebwe nk'abarongoye idini rya Kiislamu duhimirije kandi turabahamagaye n'ababandi bari bafise bya byiyumviro yuko peut-être yoba ari haramu, bibuza mu Busilamu ari kizira. Hoya, wewe watahuye nabi. Ahubwo durabahimirije abibungenze b'abayisilamukazi n'abayisilamukazi bafise abana, nimwijukire kuja kwicandagisha, mwijukire gucandagisha abana, kuko niyo terambere na nivyo bizokuzanira amagara meza, n'abana bakagira amagara meza. Eka n'abajejwe intwaro ngo hamwe batabonetse, batahari, igikorwa cyo gucandaga nticoshoboka na gatoyi, kuko ngo abaganga ntibogira gucandaga abana ngo bace bongera bagaruke mu mihana guhimiriza abavyeyi n'abakenyezi bibungenze kuza kwicandagisha cyangwa gucandagisha abana babo. Ivyo bivugwa na Habonimana Moise, aramutswa zone Kanyosha, ni muri komine Mugere iri mu ntara ya Bujumbura yagutse. Twebwe abajeje intwaro turafise uruhara rukomeye cyane muri ico gikorwa, kuko abaganga ntiboshobora kubikorera mu mavuriro hama ngo bongere bagaruke bakubikore muri community. Twebwe rero nk'abajeje intwaro turagira uruhara rukomeye cyane. Uruhara rwa mbere rwacu ruba mu gisata cashizweho na leta bita comité de santé, bagita mu mfunyafunya nikoza. Ico gisata rero nico kitubera twebwe abene igihugu na administration, kikatubera ikiraro hagati y'abene igihugu n'ivuriro. No kuvuga ko rero igihe ivuriro bagifuza kumenya abavyeyi bibungenze canke abana bacandagwa, rirungikanye ubutumwa abo bantu bita komite bagizwe na comité de santé, nibo baheza bakaberekera ivuriro n'abene igihugu. Hari ukuntu iyo umuvyeyi agiye yibungenze atagiye gupimisha imbanyi yiwe mu gice ca mbere y'imbanyi, ico bita premier trimestre, amezi 3 ya mbere, birashobora kugira ingaruka kubera ntashobora kumenya ingwara arwaye
canke ikibone kiba gifise, iyo rero bifise akagenda kwa muganga hari igihe bashobora kubona ikibazo imbanyi ifise hama bakaca kimutunganiriza ubwa mbere. Vyumvikana ko rero ikibazo ntigihera kuri abo babura, ahubwo bihera umuvyeyi akibungenga imbanyi n'ivyiciro bitandukanye. Bisigura ko iyo ataronse incanco zikwiye kugira umwana amererwe neza akiri mu nda, ashobora kuvuka umwana afise ibibazo. Tubibutse yuko gucandaga ari igikorwa c'igihugu gishirwa mu ngiro n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bucishije mu mugambi wo gucandaga PEV.